Namaze kwashika ruri sigahambona mwasize amarangi umenga nayo muri toilette. Twembona inzu yanyu isa na wese wa? Ni hondi nabona na portail imeze nk'uruteya. Ni kwapa wai mapema asubuhi. Nyaruka reka urabona izuba ni ryinshi mwavatse ku mwumbati ngaha. Nyaruka. I love it akushegeta. Ciao. My habuba, my sweet, my collabo, my featuring. Reka nabona kugira ngana mweturudi kandi ukuri hariya. Shora tango byanyu byo. Oyo muteye nkikiraje kumpeyitane. Hariya. Ugura ngumenga uguri murasoboduka. Ngaca ningira nanje. Agaciro k'umuntu wese, agaciro, agaciro k'umuntu. Asante. Ninga. Mama kenda mama. Kadro udah hebat menghayal. Sibuk. Mama lihat. Company. Karibu rero waje. Murakoze. Yego, karibu muri sanze. Jasmine, ko takirira umushitsi none. Kimbe fati. Ikiyeri gikaye. Ikiyeri nyene. Wacho nabiyeri tubona. Oya. Sica kiyeri muzi mama. Ni ikiyeri c'abakizwa. Kiba kivanzemo na tangawizi na seleri n'ibitunguru. Chitwa ikiyeri, chitwaje. Ico kiyeri bacita biatamu. Oh, biatamu. Oya nta kibazo nawe nzanira amazi jewe nta kibazo. Sawa. Toyo. Mzee. Yego. Bwana mwarose umushitsi? Yego, twarose umushitsi. Karibu nawe. Jasmine. Ndashaka kubaza ikibazo. Kera sanze umushitsi ngaha, uzanye amazi, umushitsi n'uwahe? Oh, Syria? No. Huh? Sorry? Mama?
Kaka. Hama uri umukunzi wanje. Ati Nitwa Gasore. ndumubwira sindamuzora ikiganiro umuhimbi atagira abavyeyi na se na nyina azokumara ibihugu wiruguraza kutukuranga mama Sera ateshe. So. Nasidinya. ntambwa ngara mu rwacu Gasore yabaho nyene jembe akabutura mu rugo mu rugo gute tubone imbwa Sera. Sonera umuntu. yani byo wanje je sinkireye ibintu sister mumure rimwe kabiri gatatu uwo mpungu Ndakerumana. muri ko mukango nutwo duhufu ko nkwatitugo Nacho nobireke. nimbwa bakuze tarinze bafise babamu iyo za kuzikungo ngaho Mareka abana. Bareke. ora kwiza ni mali zarabonetse namukure ngaho paga ibintu tukunda kuzo tubona Sirake nabibonye ariko nabiboze nabibonye. mwirima abarima ntibaba benshi hageze kurya baragwira imari zabonetse amafaranga arahari wewe Ntahura nabyumvise. je nibyo wawe je sindimwo Sera. ntugasuzugure umuntu ngo ntacyo afise afise ejo yogufasha haragera igihe ukenera abantu amahera ntiyagira ico yakumarira agaciro Umre kachaka fatana biri kukwegera samahera jewe babarao. Katujanga umbira ngo fyata kandi kakiyagara kwa kanuka kana nagasununu. Mushenzi. Jewe nanje rumutizo ni kumutungu ndamutereka kinurubaho mwitose ndakwereke ko umusumwe cyataka indira. Kumbavu ura Ivyo nibi? ni pikipiki ni bikinga bigonganye. Chenda gumye numva widoga. Yagenze gute? Mushenzi. Ora kuti iminwa nk'ibintu se yabipupe. Jewe ubiriza. Iyo umuhungu yicurikiye akaba karidoga haba ari kintu babaje mu mutima. Kiragira. None ico kintu cyo tuma je mushika umpisha ni giki? Umbenda kwikintu kimwe. None uramatwara iyo umugabo yicurikiye haba ari kintu babaje mu mutima. Kandi umugabo yicurikiye mu Kiswahili bavugana tafakari na wazambali kama bali na kubali. Mana yanje. Ndakureke? Nzita uri kurabura mu gisebe jewe. Igisebe cyariho ndakora. Mbumbu. Biramuti. Ngwaho none. Nzita urabizi ko Jasmine ndagukunda ariko. Yoro giwabo gasaza ke karagirukana. Yewe fuma kuvuna n'amaguru. None kugira ugene mu rugo rw'abandi. Uwambaye uko. Cyo ugende gute? Nari imbere yawe. Mvimbere. Aho. Mvimbere. Sinze kandi akureke. Mvimbere. Bana uri mucikaje wawe we twavukiye hamwe we ko twaguteye mu ntambara bagutaye wanyu muhimbire ukuzana amanyabagabe ire mutotara buzi Indira nande nagira amahera nkashobora nako byibarabara ncandaka hekenya Alô? Brinde? Reka kudodora na ngudodera kwa setani nari nakubaje kuridura gisura. Alô? Kuba iki mutamudodora be kudodora nakwa yes. Ugiye garuka Urabona mbanda hoje. bagiye Erega amadayimoni aragendera mu bantu akaziba amaso ntitubona. Yesu we. so dayimoni murate tukibona Oya je mbona amadayimoni y'amanyarumonge none. banyibagiye gamuga banyibagiye Oya
Mahoro. Ndagonze ipoto wishwa. Amezi angahe aheze mutava amahera y'inzu? Amezi abayangahe? Mezi abayangahe? Angahe? Amezi abiri. Yakeneye amahera y'inzu. Yakeneye amahera y'inzu ntabyishimiye. Rega mutamu urabona nagiye gukora ndaronka akazi. Aho kazi rero sanga naho inkoko ya bosi irapfa baca baragirukana. Nararondeye ingendo sura biranka birabura mana. Umva muri uku kwezi yazigakindana imyaku. Bari ko hapfuye inkoko y'abandi we ugasiga. Niga sai inkoko nanje tubangana. Ibyo ntaho bihuriye rero ndakeneye amahera y'inzu. Kwezi amezi nihanganye iminsi myinshi cyane. Kandi ndabikeneye byihute cyane gose ko umwanya mutoya cyane. Urumva ni namahera turaronka ariko twihanganyira tuzobiraba. Mwebwe mugomba mwambara neza. Mugimekeke myiza igizimvye nene inzu mukibagira kumurika ndakeneye amahera y'inzu mugabo none gamata amatumbagice kuri bagutumye umuntu yambara neza bozana cewe nakwiko nkeneye amahera y'inzu nazubatse mujya neza ndakeneye amahera y'inzu abadamu ndigere bambara neza bakambara amapantaro mbega n'amajipo bakabegwa n'ibintu bagacira mu benge ngo we zombi n'amajambo mugabo nta majambo yo nkeneye ndafise umwanya muto gose ndafise inama ngomba njemo ubu nyene byihuse ndaguhaye indwi imwe ndakeneye amahera y'inzu bitari byo nzogaruka ndagusohora abakeneye amazu ni benshi kandi wivuyemo ndosha ndayidutse genero byembavuye nka kiko none ushaka kunkanga jewe Raka kazu kawe batango na kazu kakatari ngo abantu bobamwo ntibabemo ifu ntanzu fise ngaha we zombi aujuye n'amasimba nango Agaciro k'umuntu wese Agaciro Agaciro k'umuntu Bro, ni sawa. Ego ni sawa komeye. Ego n'amahoro. Ndabona uri muri sport. Ego cyane gusa nyine ndiko ndinonora vraiment. Hama ndashaka kubura amfasha udu travail. Du travail. Ego. Ikibazo icara ngaha. Cyo murakoze. Sisitane kume nguranonotse cyane je mpava donka ubutava ndakoresha. Ayura buronka. Nebujye nyenuze. Nawe wari kuva hehe? Ariko ndazana hariya kumutambara. Kumutambara. Nguba ngaha mu rumonge nyene. Ego mba mu rumonge. Okay, reka rero dutangure.
tureke ibintu byo kubesha guhura nawe novuga yuko ari Imana yashatse kumuza nawe you know vraiment ndeke ibintu byo guca kure abantu twaciye ku intebe y'ishuri rituma ibintu byo kuzunguruka ntitwa tubikunda rimwe nagomba ndakonemeshe ku buzima bwawe uvuze ko ufise bubi ababuza abavyeyi n'ibiki n'ibindi gusa kimico nakubwira cyoce si wowe nyene ukenye kuri nosi natwe ubuzima nk'ubwo nibwo nahoramwo inyuma ya papa wanje gupfira hanze y'igihugu amamari yose meshi yarari hanze umuryango wacu ya broka nkura nk'umuntu mengo nta mahera dufise kandi amahera yahari gusa nsanga bariko bantegurira akazuza nzokure menye ko yajera neza ubu unashimira Imana aho bigeze gusa rero sister ishuri narahejeje byose bisa nk'ibyatunganye naresanzwe ndiko ndahiga umukunzi mwiza twabihurizako ndakwihweje wewe ndabona umengo uri guyanje sister bikunze ndasabye ko twikwikundanira ndetse twubaka urugo wankunze yego nakunze cyane cyewe nyene yego none kubera iki woba wemeye gukunda umuntu nkanje kandi dukenya no sister urukundo ntiruraba amafaranga na Bibiliya iravuga ngo uzosiga so na nyoko uje kubana n'umugabo wa karamata ufise gusiga burya bukene wari urimo ukaja mu byuzuye ufise kuva mu byuzuye ukaja mu bukene rero muri makeje yewe ukunda kubona uko nkunze wewe ibiri muhira ibindi byose nta nivyo nshaka no kumenya kimwe nabonye ko ushobora kumbera madame sawa murakoze cyane hama inyishu uzoza kuyitora muhira n'amajahembe mu birimba amaja urabona ucajya ku isoko nkuru rero bananigiye barabara ushitse hariya hari ahantu hari hoteli impande hari bitaro ndahabona hirya ukutaruja ku mashuri hariya ku myuga impande yaho hari bitaro iyo hoteli aha inzu ibitaro ego ni hariya nyene ndashimye cyane rero ko mpaye gahunda kugira ngo bizakunda ni kubisengera murakoze Mesana zijampuzu rabengere kuri gwegwe tangaho tutube kumenga ninuzera n'insinga bashizeko kandi ibintu by'inzara musiye mutereka mukasa n'amashumireta n'amajini kwa china na Yesu fire in the name of God toka urage urareta ngaha mesa zose ziheze urazone bakobwa muri yo mani ngene bakora bakoza impome bagahanagura n'amabati ubona no kurika muri yo mani wewe uringira ngango muratereka inzara mugatereka inzara gafyo Arton wewe ugumupayuka maniga yego bite yatagase amakuru yanje urumva sister wanje mukumura mutarima ko mukore ku mugongo agasutiye ukumbiriza oya ye gusa nagombye kumva ukuntu amerewe biraza nawe ugacumwemera agakorako oya nanda mukijagize nabi ari nagawushemeji inga ndakubare kwanza butekana biraza biraza byavuye none uko mbona wowe ugumubeko ngoma ndagutiza imivunjo gusa umva nenda kubarira kana none ukuvuga nko waryoye saporo wanyoywa umva nkubarira akantu kumutse nkubarira akantu kumutse vuga neza ba umva ndakubarere idi uri kuranyumvira urugutura amatwi wowe ufise impano idasanzwe kandi ndakurangiye akantu woga akora bikagenda neza yino muziga shako nshomere impigitse gaye none nzoguma ngutize impuzu gushikajya ingu pambane na urayo kuronka 200 umva rero hari aga kampuni kabi akaki kampuni kuvuga bara azi ibintu bya designer wabitawe bya bintu ko yego ije niyo mpano yawe ndabizi barakeneye umuntu wadanje iyo company kora ibiki nibyo nkeneye no kuvuga barandika mana we hama baje kwandika barakeneye rero urya muntu azi gucapura neza utuntu mana we azi kwandika shiramwe bwa buhinga bugezweho simwe by'iwawe iby'iwanje babwire ko jewe igerogo ya Bralud ari je nayica no babwire yuko igerogo ya Pepsi ari je nayica naho ije ya iPhone ni je nayica naho umva rero ijiri waironse uri tayari ndi tayari
ngiye kutanga raporo vuba uno munsi nyine irashika wowe ugume witeguye amutangure kumvira mu mpuzi wa muhungu we kandi rero sindahatevye je ndagiye yego zogaruka nkubarira makuru canke ndakubarira no kurya kagahamagaza urashaka gafise kaga telefone wewe nugira ikibazo byose biri ku murongo wo mwene da wewe bahutagase sister wewe rero je ndagiye wewe kibando nyakati muka bya sister bireke mukomere sister kandi nawe ukamumwicura ni sawa umegura muramuraba mu maso wabyutse ko narusakaze Mariya bikora. Nanje babitse mu gutapa maroko ni marama design ngene ndachapagura. Ndafata umuntu nkawushira ku mugongo ngo. Yewe, eka hobo nazi bitata birato benda hanagura. Ndabibona. Kanzani, mugabo kumuramutse ujya guhungu kirazira. Akora kuma gukora ko apana yenda gupfuha. Abangu ngabo ndabatiye. Ndashaka ko. Nyeneye. Yenda muri papai. Ala. Ewe man. Musaza wanje yogenda gacha karongo. Ariko no gushira. Agaciro kumuntu wese. Agaciro. Agaciro kuri kuba nafashe umwanya ungana no kuza kwicara ngaho ino sima n'urukundo ndiko ndakwereka ndagukunda no rero urukundo ndagukunda sinzi ico none narugereranye siko imagine nata ibyo nariko ndakora byose ndaza kwisango yawe urakwiye kumenyesha yandi nubwo ugu muri kurangura utagomba kumbwira Sawa amichame nambe ndagushimiye kwa ngugabo mukaba wicaye kuri ino sima yes ndazi siguro yawe ama je gukunda nta ngorane ariko umusaza wanje arakatse gose havame no mutwe kwa umusaza warakatse umva kubwira ikintu kimwe mu buzima harabaho ikintu bita guhindura ubuzima vraiment je singohenda mirara amafaranga reka ntakene amafaranga umusaza waje akagomba kuzana uburopfa ndamutera inoti none imagine ni wewe musaza musigaye mwenyine kuri nose siko nene wavye ko mwavutse mu nzu impangano ngisagara ca Bujumbura abavyeyi baca barapfa batananangira niyo muzojana Ushabwe reka ko benyibutsa yes none ni kihe kintu cotuma kumbure musaza wije wanya kandi pisa amafaranga yanse nzo mutabo amafaranga kuko nta muntu yigere yankiki yankamura mu muntu none iyo niyo ntabamenye yari bundi rwankunda ukunda urumva negeza gukunda bana yes musaza were ni yasara no kumutera inoti kuko amafaranga ndinayo no musaza were banifuza no kuzomubona umunsi umwe nzuza ndamurabo musaza wawe ndamubona ndamumenye kimwe asaze nzo mutera inoti musaza wari ngaha utamutama inoti uno musaza okay gasore no musaza bigire neza musaza w'umubone ndaba mbona tikiriza none bigeze gute ushaka kunkura gatwe cyane uri mushikawe gasore ni mushiki wande ugeze no mu rugo uyu nawe ni biki mutiraliye umuki kandi bigire mu rugo utege shira amazi yo koga muri dushe bro urumva rero wewe bafashe uranyirukana muri mushikawe ubu naho ukigare rero urukuraca mushikanje gasore uri mushikawe ntumvu nemo shira mutamba babarira basi babarira warambabati umva uzakwiri kudahagarara imbécile double caméléon carte fait de Massuele parabolique football club Manchester City portail clôture Miles Sumbawanga wakala ana kandu kataka musikanda kutaseri wiwe
kubera iki arizo ndakupatana ndakutukoko ndakwereke ko byatayishoboka ebesire ala ntugasuzugure umuntu ngo ntacyo afise ejo yagufasha haragera igihe ukenera abantu amahera ntiyagira icyo yakumarira agaciro umuntu agaciro k'umuntu wese agaciro muha agaciro k'umuntu agaciro k'umuntu wese ntubona akantu kari kabuze kabisa gasore jewe tagera kugiye ko jewe iyi si yose baraza amateka yacu bayita graphic designer Kabisa. logo designer master designer iyi price logo designer. ni wikoze kabisa Tena tirakoze logo ya FIFA woba wala logo ya Barcelona ntubona ikintu twatubuze ijya iPhone ni je nayo nayicafi kuva kera nta muntu ari bwakora ibintu nk'ibi yo uzobaze beti ya ubuhinga bw'uno munsi ijya logo kabisa. logo ya Bad Boy ni je nayicafi kweli logo ya Empire Avenue ni je nayicafi logo ya Bandarini ya Rugungi ni je nayicafi aka kantu wari ukadusumbije ya ndusiga amarangi y'ukuranukira wana agaciro k'umuntu wese agaciro muha agaciro k'umuntu cyambere kantangure ndagushimira umujera wa famille wabyitwayemo neza cyane kuva tukiri bato kuva papa kipfiriye hanze imana udishirwa mu maboko kugira ngo zikurikirane ntizononekane rero no munsi kuva aho mpereje ishuri mukansikiriza imari shimye kugira ngo nze ndakwereka imigambi maze gukora muri aya mafaranga musanzwe muzi ko mbere ko kugura inzu nziza cyane hari epfo mu kanyenko kwa Majibanda iyo dusanzwe tubamwo rero no munsi nakweretse shop kuko ubona ibiri murabibona nakweretse cafeteria imeze neza cyane ndakwereka baba shop rero muri market kandi ndagushimire cyane wabaye intwari ego twarakubonye nabi tukubona ko mwengura umwasi w'umuryango kuko sinenzi ko ari kazuzu hayo urategura uvuga utireka mba nibi bintu umwana amanza kuri umuhungu azobijere neza nkako nogarutse kuburanya famille imana izafata umwasize rero muri market ndagushimiye gose mu ntango warabonye kumengo
cyo ntacyo noba maze mu mari za so wawe ariko ndibaza ubu warabaye kundi umwizigira kandi mwiza cyane ubu wanyeretse imigambi uri kurakora wanyeretse shop nziza cyane nanjye ndagushimiye ko wavyitwayemo neza na mushikawe ukamushira muri shop na nyaburyo ari mushikawe wari kugomba ukazanaho ubundi w'umunyamahanga ukamushira mu ngaha ariko wavyitwayemo neza ndagushimiye cyane kandi hariho projet yindi baheruka kundangira company rano nashobora kugura iyo company ngwiri hari mu kanyenko kepfo yiwacu ku ahantu hari ibintu barakora ibintu bya design cyane namye kuharaba kandi bambwiye ko wahazi cyane hari umuniga bita John B production wa Agaciro studio hariho projet yari yugura hari yepfo Sibere harimo ibintu byo gucapa harimo ibintu bya design byo ku machine gukora amafoto ibintu nk'ivyo hajya handi bazura hazi hagenda hazi none ubona gute ndahagure basabye miliyoni 200 mu ncamake hajya ni sawa kuko ni mu gihugu na hanyene ntibizokunanira guko kubikurikirana ngo wongere ukurikirane n'amatungo ya so wawe hajya ni sawa cyane hajya wo hakorera kuko urabona hariyo ibintu by'ibibumbano barahakorera ibintu by'amafoto hajya ni sawa naje bari bahambwiye none urumva ko nawe usanzwe uhazi nuko sawa ndashimye cyane yego hama hinge gato gusa mu bisanzwe sorry nanifuje kubashimira mu gihugu mwakoze mwari mwagerageje mwaratwitayeho muratwigisha turakura mwatubereye inshuti nziza ese ubundi hariho abantu benshi batobishobora nk'igikorwa wewe wakoze kuko benshi basigiye imari basha bazijya ariko wowe barazibungabunze uvuga ati naho tuzokura uzozidushikiriza rero ndagushimiye Imana ikumpezagirire ku buryo mwandeze nkageraha muranyigisha ndaheza amashure none ubu narahejeje na kaminuza narahejeje rero nicaye mu bintu nyene bisigwa na papa urabibona ko bimeze neza kandi ndamushimiye na musazanje ko yarakoze igikorwa kugira ngo ashire nga muri shop iyo abandi baca bigenda kwizana bahabara babo ariko ndabishimira nimaze yuko muzodutera iteka nitwa hani hagira mariage ko ndafise nyene umuntu nishimiye yego cyane sawa nanjye ndabashimiye cyane ndabashimiye ukuntu mwanyizigiye mu ntabwo ntibya byoroshe ariko ubu ndumva muri ko murashima Imana ibahezage sawa rero uzoba tugusubira yego murakoze hama karibu kandi yego murakoze cyane nta nisoni ugira mu kuvuga ibintu uyo muntu uvuze yuko ufise ku mutima ninde mbe ndakubaze ni kuvuga neza na neza ko gasore utamuzi inde gasore sinamukubuziza iryambwa yimbwa itagira ninde sindabyumva umviriza narakubwiye ko ndamukunda kandi ndamukunda nubwo woshinga icyumu ngaho nori simba urabyumva gasore ndamukunda kandi ndamukunda nubwo wonye kara nori simba nta soni umviriza nkubwiye ikintu kimwe iyaba waruzi ibintu gasore aheruka kunkorera harira yo korera ko nasanze gasore ari musaza w'umukobwa nari sanzwe nkunze uraza amahiri yankubitiye iwawe nukuri nanyishe umbere ndakubwire ahubwo binteye no gutwenga uribuka amagasore yaza muhira uribuka yaramwirukanye ndakubwire ni kimwe ku kindi utanga kuntera ishavu amanya muri kategwa n'akabutike hano kagukuramo ndagafyete Agaciro mara Maria hiyo Agaciro urahejeje kumpendereza impuzu urantora muri saro ndetse na telefone nyene urampa agahinda kandi uzi neza ibyo wakoze ariko nta ngorane ivyo mugaya abakene Imana nayo izobahindurira ubuzima usange bararose kandi baragize bijyantu nawe mwari mufite cyane barabasumije ubutunzi Nadi nivyo amakosa nakoze ndayazi siko ariko na musaza we yaradekonye uravye ukuntu yaje yambaye kandi ujya musaza we sinamushasha mu maso yiwanje ujyandeke guhenda twarigaye ujya musambye duhora ndibaza nakuye ko nize Bujumbura ibi bintu byose by'icane je Bujumbura ndahazi cyane twariganye Bujumbura twariganye gusa kimwe ndishinza kubanza namwagije iby'ubukene bikindi bindi ariko naciye numva ngize umubabaro sanze buri mushikiwe waranyigana ubuzima mwaciyemo naciye nsanga narakoze kosa mugabo ibintu bya gasore ntibyari kwitambika mu rukundo rwacu twari kwishira ku ruhande urukundo rwacu rukabandanya nari nagerageje ko nshoboye kose nagutwaye muri sabara gukora naguguriye phone nubwo wakisa gahinda ndakugura uduhuzu n'izindi waratahanyira bizi ko nagerageje kunezereza urukundo rwacu rwari kubandanya ibya gasore tukabishira ku ruhande oya noneho uramanza mu bice hamwe hama musubize hamwe bisigaye urukundo rwaje nawe rubandanye nangora
Nadia ndagusabye ibya gasore bizoze mu nzu sawa mbere ndagiye Nadia Nadia ndigiriye ibintu narabikoze ndabyikorera kuri ariko ntaco nzogerageza uko nshoboye kose mpaka Nadia mu ntugasuzugure umuntu ngo ntacyo afise ejo yagufasha haragera igihe ukenera abantu amahera ntiyagira icyo yakumarira agaciro umuntu agaciro k'umuntu wese agaciro muha agaciro gasura sano agaciro burya nasanze mu buzima burashobora kubita umuntu w'umugabo bugatuma arwara gripe amasinezite igituntu kubera ubuzima no kuvuga ubuzima habaye ibiki bagize ikibazo nyabaye kakazi rero muri kampani ngo pi hana harajwe nyene kuko hajwe ngaho nimba ugiye gukora ikiboyi mu Bujumbura nimba ugiye gukora ikiyaya numbaze nimba ugiye kudandaza ivyema ku mutwe uzogerageza turonka amahera kuko jene nagwaye kabisa wewe mbwira ninde yakwirukanye none reka kampani nasanze yaguzwe bayigurishije kumbe wayiguze ni Siriya musaza wa Jasmine ugurura shika ikintu ndagutumiye kugira ngo ndakubwiye se ibyo dupfa je nawe urabizi ndifuza wewe no munsi mukira umukozi wo ngaho ndeba nanjye kuba byo kurima kuko byo byari wari usanzwe ukora urasezera muri no company so kamera mu biro ego kenge aina sindiriye muganje ya kwiyahura katika mugabo nivyo byose ibyisi yenda nawe urumva urabona je nimba naje gukora nga cyo wari bwa kuri company Ebyo kugira ngo bosi nta kibazo iyi sirazunguru ubuzima nose aha bueno okay sawa se wabikize nageze ibi mbega ntiwamubuje ngo ntidukunde ngo kubera ngo akugiye mushiki wiwe none wowe ibyo bihuriye n'ibyo ko ndakubwiye eka nukuri iyo umwemera ntihari kukwirukana ahubwo yacyabubwira umushehe mugani n'ibyo yanyirukanye kubera amwana namwatse se wamumbugiye none ke mwemere basi eka ndakwiyamye indagenda kumwemera kandi indamwemerera eka ndigiri nawe mwemera mugakunda nukamutubitu nkasubira mu kazi wabiki wadirisha we wa muryango frigo réfrigérateur congélateur comptoir Sumbawanga Manana ajimbiye hanyuma ninunda chanja yewe zima mugukubisiririmba nk'ikirage uratsora ijambo ntirisohoka kandi abahungu abagabo tumaze gukigwa n'ivyagwa kenshi usanga bafite ubuhanza mbega ati imishatsi yahetse pe
Nunyagere, koma shetani, koma. I don't want you in my heart because you take my heart in my soulmate. And you're my classmate. My heart is bleeding. No, fat. Baby, yo. No, fat. Manega kumfata, fata. Ego nibyo. Ishavu ryahenze. Chekwe kwa washabicha. Urabizi nawe? Urabizi? Ndarabasa. Urabizi? Nakurutsero uja kura kazi musatsa ngo acara kuzikapira arangirukaye jewe gasore babalao. Shira umva ndakubwire. Wingurane yawe utwaza ishavu kare. Niko meze. Hanije chavuye aho icovye haruma. Mva ndakubwire. Urenda kubwire. Najya musaza gituma yakwirukanye sikiye. Ashaka mushika wawe. Ashaka nde? Mushika nde Nadia? Jewe. Se topima. Mbere. Shengoma ndakubaza. Topima. Nkunda. Ndagukunda mugabo kubera iki? Urumva cyose kuyihora jewe. Shitahura kudukunda. Nawe nafise umutima wo gukunda. Aya. Ivyo amaze kungira jewe ntivyo sinabikunda. Nana kimwe na kimwe no komeza. Mushikaza twabona aba diaspora. Ko muri Amerika bandi. Bata pana embarbe comme tu es. Shembe ndakubwira. Shena Kugukunda nagukunda kandi ndakulovinga mahati. Ariko musaza we no sinkeneye ko yovuga ngo kwereke. Acha kufita iki kukutewe. Shirisuko. Kugira rero ndo kazi ni makamushikaje bakundane. Kwa mashetani kwa jina la Yesu toka pepo Jerusalem, Israel, Gaza. Mukana urabona tugende bashariya tugende hariya basi mugabo naho tujya hariya sindabyemera. Aya mushikanje kinogira ivyo bintu. Agaciro k'umuntu wese. Agaciro. Yes, nukuvuga rero mushobora kwibaza mbega inama niki gitumye ikorana. Kandi ndibaza kuva akazi gatangwe no kuvana nguzika company ni inama yo bigize kabiri bivaye nimwe nabakoresha company nkikuze. Rero ikintu gitumye inama ndayikorana kuva iyi company ndayishikiye hari amahera mu ntango nahora ninzitse mugabo ubu haraheze nk'amezi 3 ayo mahera ntayabona nkuko nayabona. Nike kintu cyo kiriko kiraba ngabo ino company n'umukozi nagerageje gukuraho mwana musubirije ari wowe umuhungu yaciye aja ngaha kuri bijanye n'ibyo ku mashini. None shaka kumenya niki kiriko kirabandanya hano, niki kibuzo kugira ngo amafaranga ndayaronke nkuko yategezwa. Murakoze kumakanya nka supervisor w'abakozi hano wavuze ukungene ibintu byagiye birahindagurika muri aya mezi 3. Mu by'ukuri kare twaronka amafaranga kubera ko twari dufise abakiriya benshi. Hanyuma igihe mwirukana ujya gasore ibintu byose byaciye biyumbagirika. Urabona ino company yacu yakira abantu bo mu mingi itandukanye kandi murabona ibintu byose ni ibintu bya quality. Gasore yarabishoboye, yarabizi, yarafise abantu benshi bamwizeye. Ni kuvuga ko abakiriye benshi baza bisunganye. Rero kuva mumaze kumwirukana hari n'abakiriye baza bakaca bagirane bakaca bagenda kubera ko bamuguze. Uyu nawe mwamusubirije araho igarakura mugabo ntibamuzi kandi ntibamwemera. Rero niyo mpamvu ibintu byagiye biragirane birasubira inyuma. Rero niba hari ikintu mubona ko togerageza gukora nuko mwomugarukana gasore kubera ko niwe abakiriye bari bazi. Niyo mpamvu ubona company iri kiragenda isubira inyuma ibiraka nicuka ibirongo. Ico nico cyatumye company yanjye isubira inyuma. Ujya niwe twese twagira. Jewe nabonye ahantu ndabona ibikorwa vyiwe. Naramenye ko ari umuntu adasanzwe. Ndamurangira kano kazi mbere mutarayishikira. Ngo mutangure kubazwa hano.
araza twese tumaze kubona ubutwari bw'indi nabikora twavuze duti iyi ni intwari rero nukuraba uko bikora kugira ngo akazi kabandanye neza nayo ubundi ujye muhungu dupfa ibintu bihambaye cyane mugabo iyi ni business ni amafaranga yego ariko yarashabuye cyane nimve ko nomugarukana ku kazi gusa sinzi ko azaba byemeye suba byiza okay murakoze cyane kubyo mumbwira ubu nyene isanzwe tuvugana ntegeza gushira ingufu maka gasore agaruke ngaho gukora hano suba byiza nange turashinga ntugasuzugure umuntu ngo ntacyo afise bambwira kimwe mbwira ibiki ivyanjewe na gasore nta wundi muntu yarakwe kubyivangamo ndavyivangamwo je mushikiwe ni birebire cyane bijya bintu byahereye kure kimwe gusa wombabara ndakabara mu biki wombabara ishavu yanteye igihe nje wanya nkubita mbera kutamubabariye ndazakubwira ishavu yanteye nje wanya nkubita amahiri nibyo byatumye ndamusanze mu kazi kanje kambura inguzi ndamwirukana ugatindira mu kazi ko nshobora kubana gukora akazi icyatumye utamugirira impuhwe niyo mpamvu na jewe nakwabariye sindi imana intumbero nyabaki mbera nasi nabwiye intumbero nyabaki nanjye nakubwiye ikintu kimwe warakugaruka tukaja mu rukundo mbera nkubwire mu rukundo rwawe ibyabaye byarabaye mbera kutababaye inda yiwanje umaze iminsi mfunze umukanda kubw'inzara gusa umva nkubwiye ikintu kimwe bijya byose kubikora ngomba ko gasore ayihindukiza akanyemera ko ndagukunda nkasaba urukundo nawe kweko bamwimye mushikawe nanjye sindawukunda nubwo woteka ibuye rigasha mbere sigara ngaho mbisa byose ibi niwe wabwira b'inkweke attention stop no stop why byose niwe wab'inkweke imbwa zimbuzana mu rugo rwayo imagine n'abantu umviriza narakubwiye gasore ndamukunda wabwiye sinashobora gukunda umukene eske nabya kugendera gute kugira ugende gukunda umukene urukundo ntiruraba urukundo ntirushobora kuraba umviriza mbabarira ndakwingize mbabarira ibyo byose niwe wab'inkweke ariko kuza gukunda imbwa kumbe mwari muzinanye nanuzi ko ntabwo ni mushiki wa gasore ntabyo warutse yes uri mushiki wa gasore gusa kimwe sister igira gato calm down please sinabyumva no kuvuga nk'ikengeri y'ikinda yapfuye umviriza papa yadusize turi abana babiri sister nturira jamba umviriza mbwira ikintu jamba umviriza sister just umviriza calm down umviriza kuna mama ubyuru ubona ko bakundesha ko naje umviriza ndiyo kugira ngo ndakunezere sindi kugira ngo babaze ndamubwira tubikore gute basi amazi yaramaze kurenga inkombe rinda sister tutabibaza rero rinda ndakubwira ikintu kimwe ngitari ko icyo ushaka umviriza ikibazo aho kirisi kindi umviriza mbwira gasore yaramaze kuba baracyamwe ntozi imitwe tubigenze gute gasore ndamukunda yes I know you love gasore I know umviriza mu kintu kimwe icyo ngenda gusaba ni sister reka kurira umviriza mbwira ngitari ko icyo ushaka tubikore gutana kugira ngo basi gasore afu kuko urumva mbere ko mukora nindi kose ya company rero ko nasanze ari umukozi waho nakinda no narenze ngo bizomutera kuza guhindukira ngo asaba imbabazi amubishiki wewe abandanya akazi yace yigumirayo none dukore gute ndifuza kwibazo byoya ko ndabona ngo ni kimwe ku kindi reka kurira Mama nabo dukundana na gasore ukuraze ko papa yadusize turi abana babiri kandi nshobora kunshagurira gasore ndamukunda Nemera ndamukunda mana uranye wiwawe sister ndi tayari ko ndabanye gasore mu mwaka bakunze ntugasuzugure umuntu ngo ntacyo afise ejo yamufasha haragera igihe ukenera abantu amahera ntiyagira icyo yakumarira agaciro bodi ngaha ariko abakeneye ariko ego bora gato
meze neza. uje kuzana n'urupapuro rwerekana ko wanyirukanye cyane. Come on man. Hariya go there. Hariya Wari kunyumviriza ariko. uzo kubizana shetani. Go there. Ndakubwira ijambo ryanze. Kuri imyaka imbere mu tuje indani mu nzu. Allo. Twicare basi ndakubwira icyanze. Wabeja muri iyi. We, ni mama nutacika amaguru. Wabeja muri iyi wewe. What is you? What is it me? Is beside you. Gira hano basi, tuvugane basi. What? Umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Ndabizi ko ari jana tanguye kuvugirira nabi. Byagemewe kwikana byose tuko tumengo tuko turihona. Narinje kugira ngo ndagusaba imbabazi usubire ku kazi hama ibintu byo kwihora tubireke. Aha. Jewe sio kazi kawo. Yes. Bazanga mu rumonge kwibanda. Ibandarini. Nije sigaye ntwara abaterura imizigo ga ibandarini. Lero wonu kinkanga kazi kabika kinkanga mo Fred. Waranse ko ntwa mushikaho. Ucuraza ngangwa akazi uranyirukanye. Mu Cyongereza bavuga ati what is your coat Camberiki? What is your coat Camberiki? What is your coat Camberiki wewe? Virasi agasore ndakubwira ikintu kimwe. Mu buzima nasanda hari gukora. Ibyo natanguye nkora ubu ndiko ndabona neza ko ubwenge bwawe burakeneye muri rya company yacu. Muhira barandemeye ibintu biriko birona. Abakozi abakiriya bose baraheze. Rero ndiko ndagusabwa ruko kazi. Niba uri buri ujya mushikanje naramukubira ngo no mugusubiza. Iyi si irazunguruka. Yes. Kandi utazi byinshi abyikivyiwe. Wabongera rusi umezi koje bafite amahera utubona umenga isi woyigura. Oya nasanze n'ubwenge bwawe bukeneye mu company yanjye. Ubwenge bwanje burakeneye. Yego cyane. Ubwenge bwanje burazinze. Yego cyane. Genda bazi ibandarini yose. Ariko rero leave me alone in my eyes. Nyumviriza. Ndiro ari kugukorera icyo ushaka cyose mugabo garuke. Mushikanje uzongera umutore mukundana na mutware. Wewe mugabo garuke kazi. Mushikawe bikiri nta na kimwe nkeneye y'abakazi kawe yabize kuravuga byose nkeneye. Pour être leave. Go. Toka bwana vipi? Toka. Wa mushikawe ukurahangisha nibiki? Na kamana. Pana kwigira abantu batari muri ubuzima. Ubuzima twese twarabuciyemo. Nawe hari igihe usohoke na wewe wambaye impuzu zitabagurisa pani zose cyangwa ni madeshirire urakadeshirirwa ku mutima. Bumba. Chua Baltazar. Kate sa video. Alfred. Confitia. Ni biguruka cyane. Bije kumutuka. Musata we niyo pinga. Kumbe yari siri yako. Yari siri yako, sio siri yangu mimi, ni siri yake mwenyewe. Yari sio siri yako. Hamna. Sasa, kanija kuti mu buzima, kanija kubavuga ngo namushikaje, kubera mukubira mbya ati sinamushaka kumbe dumbwi arinda. Anakagenda, ukaranga. Kuna wambea au kuwasikioni hapa. Funga Loki. Funga. Ani uchandirimba takaririmbo ngo pepe si mafeni ni pepe nimeleta kipepeo ni pepe. Isi ifise uburyohe ni mama. Pama Madrid. Allah. Agaciro no Agaciro. Ngana kubwire mukapana wanje. Inzigo, ishari, igono, nta namwe bishikana umuntu. Kiretse urukundo rwonyene. Urukundo rubishikana kure, rukarushikana no kuvyo twifuza. Akarorero mwana wanje. Hari ibyo reka kunyereka wakoze. Kandi byaranezereye nk'umwana wanje. Waraguze kampani ndabona ko igenda neza, ibintu bimeze neza. Mugabo kampani yasubiye inyuma. Mbe wabibonye ko yasubiye inyuma kampani? Oya kajya kabazo ni gato ngiye kugakemura vuba. Ni gato ukiyumvira, mugabo ugakora. Kararemeye. Iyo utagira ari gashari, byagono nakubwira mu mutima kuzura inzigo. Ana wanje hinduka.
Gasore kuva umwirukanye muri kampani yarasubiye inyuma, kampani yarayumvye, kampani igeze ku muhenuko. None mwana wanje Siriya, kampani niyatemba garuka yugara, uzosigu ego ubutunzi nubwiwanyu. Subwiwanyu. Yego. Cewe ndumurezi, basi nitwa umurezi nka Yosefu. Ariko sinifuza ko abana banje mwoja mu buzima bubi. Muteye imbere ndaryoherwa. Ariko mugiye kuyumba bana banje singyoherwa. None ubona gute wokora iki kugira Gasore asubire muri kampani yawe? Nagenda kubwire Gasore ko yari ikintu kinini muri kampani yawe, naho wamwirukanye ngo numukene ngo ntikundana na mushikawe. Wamuhoye ubusa. Reka Gasore na mushikawe bibanire, bikundanire, Imana izobazamura bukebuke, sange bageze kuvitaziga. Sinzi ko wanahuye, nice nakuzaniye ngaha kugira tuyage. Mama, jewe nagomba kubwira ikintu kimwe, ugwanko gwanje we na Gasore nije nabicokoje. Ico mbwira ndacyumva, ndi tayari kumuha sister, ndamusubize ku kazi nawe mushikiwe, ha mu rukundo rusasagara. Uravyumva? Kimwe kweri bamuhanura. Numva kuvuza ijambo ry'abashinga ntahe wari warendiriye iki? Kandi nari nkeneye kumva iryo nyene. Je nangorane. Genda musabane imbabazi, mwicare nk'abana. Nimba Gasore atamwerekeye afise w'ibyo akora, amahera yabona nk'inkaratasi, nanjye nzomucarika nk'umwana wanje, kuko umunsi ndamushira mu bana banje. Nzomuhanura, ndamwereke n'akamaro k'amafaranga. Ningena amafaranga bayakoresha. Kandi azohinduka ko arankunda, aranyumvira uko ndi nyinabukwe. Azonyumvira, azonyumviriza, amafaranga azakoresha neza. Ariko numve Gasore yasubiye muri kampani yawe. Atari uko mwana wanje na jewe ntituzosubira guhuza. Nibiki? Kuri kukwambariza umutima. Nibiki none wewe? Ndacagukunda. Ndakunkurikirana. Ndagukurikirana gute naragukunza ariko? Unkunde ki nawe waratwaze. None neza ko ari musaza wawe. Senze ko ari musaza kuva kare Gasore. Nakubwiye. Nakubwiye iminsi yose wewe. Ntugasuzugura umuntu utazi kazoza kiwe. Urabyumva? None ino saha wifuza iki? Umviriza kimwe cyo nipfuza. Amanyanga yose nakoze namaze kubona ko nakoze amanyanga kandi mu makosa. Maze kumukora bibi umuhungu wanyu Gasore. Kabiri rero maze kumenya ko ari musaza biriko birantera imubabaro kuko uri kurambira ubuzima mwakuriyeho mwe na Gasore. Urabyumva? Kimwe kuba naramwirukanye muhira ngo ntareshe mushikanje ngo nuko ari umukene ngo nuko impuzu yambara ari zatiyiza ngo nuko ngo amahera yose aronka yagura impuzu riya kosa nikosa rinini gose namukoreye. Kabiri kuba naguze company Gasore nkaca ndamirukana mu kazi. Iyo nindi kosa. Nditari kumusubiza mushikanje, nditari kumusubiza mu kazi. Muko urukundo rwanje nawe ntiruko. Kumukura mu kazi nandi ngo ducabara za kusaba imbabazi asubize wewe. Acaragira ko ntihagaze no kusaba imbabazi. Please. Fasha ko turaguntwa bikora urukundo rwanje nandi usubire kunzira. Ivyo Gasore azosaba byose nzira. Okay. Ushaka ndagufashe iki muri ivyo byose ubona twabikora gute? Nanifise création. Idea mfise sindi. Nuko samedi no kora ga surprise. Ukamuhenda mukazana na home. Uravyumva? Hama kisanga mu mutego wamushikanje nabandi nkaca ndamusabira imbabazi muri abo ndazi ntiyovyanka mugawe ukamwinginga ntiyobura ukuntu muhenda makamukazana na muhiri waje. Ndibaza urahazi. Sawa nta ngorane. Ngiye kubigukorera. Mugani udasuye gusuzugura umuntu wese ubonye. Sindasubira gusuzugura umuntu. Kuko umenye ujye muntu ubona ko akenye. Ejo usanga yabaye umubose gusumba wewe. Uravyumva? Rero gerageza uzurubaha abantu. Ngiye kubigukorera. Urakoze. Urazi none. Hajya hano kuri ya company yaramaze imisi akora. N'abanyene bavuga ati mugaruka no akazi kapfuye. Habwo nsanze amafaranga si ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'abantu. Ahubwo imbere uko amafaranga aza harakwiye kumanza hakaza umuntu kwanza. Kuko umuntu niwe ngira akamaro cyane ku mafaranga. Ndashimye cyane kugiye kumufasha. Ibisigaye navyo Imana ikomeza gere. Ndasubiye ukazajya mu shop tiko turakora control na sister. Ujya ni sister wa musheri wa Gasore nyene. Ndazi ntwari umunsi. Ariko urakoze cyane ndashimye cyane ngiye kwitegura kwa gatandatu uzogaragaza ko ushoboye kose muzana. Sawa nta ngorane.
gusa basi mvuga basi sigumbye basi kunkunda kandi basi nivyo nabikora Oh yanzoye kubwira umunsi uyu Maije kubona ko umusubikiye mu kazi rero bimbwira ndabigusabye byose uzobikora ndakubesha ngo ntacyo afise ejo yofasha haragera igihe ukenera abantu amahera ntiyagira icyo yakumarira agaciro umuntu agaciro k'umuntu wese agaciro vraiment hani no ndazi ko ivyo nagukora ari ibintu yambaye cyane uretse n'ibijanye n'irya company sivyo ngiye guhagara ku cyane cyane ndahagaze ku rukundo kwawe ndetse hari kureka mu ikundanira amahoro ndabivuze na mama yumva umbabarire rwose sanze abantu tuba dukeneraniye bihamba rero mbabarire kugira hama mwana zira guhamagara inzira mu abana yakoze byose yaritaho ubona ko amaze aguhamagaye kugira agusaba imbabazi yaritahuye amakosa yiwe arayazi muharire kubyabaye byose uko yabivuze urukundo rwanyu rukomere ndazi yagerageje kenshi kumbwira ndaguhamagara gusa bifite ndazi ko yakubabaje ariko utabura ko ndagukunda umubabarire she ndakwinginze please ndagusabye umubabarire ubikora nk'uko bemeye guca bugufi bagusaba imbabazi bakaba bitahuye muri bo ndashaka kubabarira kuko tubwiye nk'uko bavuze ngo barakicika ubwiye mu majambo y'Imana havuga ngo icyo udashaka kubandi bakubwiriye ukibakorera nawe kandi ngo ubutazoharira mu isi no mu ijuru ntacyo kugeragira ahari babarira turakiriya n'injira kwicara kandi keze ko ari umuntu keze ko ari umuntu kutaze ejo hiwe ariko ibyabaye byose ndabiguje n'ubusa oya bazi ihangane yavuze ko ukeneye mushikana yego cyane ndamugwaye ndashimye cyane ukuntu umpaye imbabazi kandi ukaba wemeye neza ibyari byaradadanye byose byari byarabuze inzira byociyemo bigiye gufata inzira urazi nje gukora ikibi mu nyuma nawe uransubiza mu nkoko mu kunyuma mushikawe none ukeze ubagezaho wibagiye ivyo nakoreye byose wemeye ko mushikana ashobora kumutwara cyategura mariage kandi bikunze nubwo tutikorera umunsi umwe imbabazi zawe zirampimbaye cyane Imana ikomeza gusa ikintu mbonye kuri no sigo keneranira abari bintu bitegezwa kuba hagati y'umuntu n'uyu uti twagifise amafaranga uti twagingufishe ibihinda n'ibigenda kuko ibyo byose birakubanguza rero ndakwicira agaciro k'umuntu ntabwo ari amafaranga abafise cyangwa imitungo abasanzwe atonze impano yiwe n'ubwenge bwiwe n'ubumenyi bwiwe ushobora kumubera agaciro nk'uko namwe mwabibonye kuri Gasore no kumusira ko yari yaramugaye ko ataciye mu marira ko atanice yamufasha mu buzima bwiwe ari imbwa ari rubebe ariko mu nyuma bikagaragara ko yuko Siyaki akeneye cyane mu buzima bw'umuntu bita Gasore ugerageje kuraba impande zose mushikiwe nyina wiwe ukaraba no kuri company yaraguze yamaze kumwirukana byagaragaye ko akenewe cyane muri company yiwe bantu banje muze mwubahiriza agaciro k'umuntu biba ari byiza cyane ko umuntu uwo ari we wese ahabwa agaciro kiwe utaravye ngo ni kimuga cyangwa ngo ni iki hama reka ndabashimira ku bantu mwakurikiranye ino filime kuva mu ntango kugera ku gice cya mbere kugeza aho tuyisozereye ku gice kigira gatatu Imana ibamezagire kandi mugere mukore subscribe like comment ukore kuri kajya gakengera kugira ngo filime zigiye gukurikirana zizogume zibashikira byoroshye cyane tuko tugura n'izindi filime imbere nyinshi cyane n'abastari bandi batandukanye Imana ibamezagire cyane blah